Bon, Worship Again ni pour le moment ni association, ariko association ifise ibikorwa bitandukanye, harimo vya entertainment, harimo ibikorwa vyo gufasha nk'igikorwa twise tusale kode, aho dushikira abana aho nikora badashobora kuronka uburyo bwo kuja kwishura, amakaye, amakaramu, tukabashikira tukabafasha. Hari ikindi gikorwa twise Intoit pour tous, aho dushobora kubakira abantu bagize ibibazo vy'uburaro, abazasenyutse nk'inzu duheruka kubaka mu Kajiji bamwo abana aho nikora. Hama niki gikorwa nyine cha entertainment cyo gufasha abaririmbyi kumenyekanisha ibikorwa by'abaririmbyi, n'uyu mugwi rero urimwo wa Worship Again Melody ari ukora bino bikorwa, ama evenement, indirimbo, ibikorwa bigiye bitandukanye. Gira dutangure kwandika mu bisanzwe Worship Again twari tumenyerewe cyane ku bintu by'ama evenement, kubera ko yatanguye nabivuze ko yatanguye ari ama evenement ari evenement itunganywa yitwa Worship Again. Hama mu nyuma haza kubaho umugwi, donc abantu bari permanent muri uwo mugwi wa Worship Again bakora ivyo bikorwa. Kare vyahora ari umuririmbyi tuhamagara mu mashengero atandukanye, muri dere duhurire hamwe dukore igikorwa twise Worship Again. Gabo hamaze kujaho umugwi nyene uhari, twaje dukta gukora evenement, turabandanya ivy'ama evenement. Hari evenement twakoreye muri CLM yitwa umubavu. Evenement twise umubavu nibaza ko benshi bayibonye no kuri YouTube. Hari ibikorwa byinshi bya uwo munsi byabaye, nibaza ko umuntu abikeneye ashobora kubisanga kuri YouTube channel yacu. Hama niho hava icimviro, kubera ko twari tumaze gukora ibintu byinshi ama evenement, mugabo atandirimbo turakora. Tuvuga ati indirimbo ihari ya Worship Again, rero cha twimvira icimviro, kubera ko hari abantu benshi baguma batwitwa ngo turi umubavu. Inyuma ya evenement umubavu yaravuzwe cyane, abantu tangura kwitwa ngo uri muri groupe yitwa umubavu, uri mu groupe yitwa umubavu. Kumbe ahubwo uwo mubavu yari evenement twakoze. Kandi niho haje n'icimviro cyo gutangura gukora kwandika indirimbo. Niho twatangura ku ndirimbo yitwa umubavu, tumvise nyene ifatanye n'umutima wacu dufise wo guhimbaza kandi Worship Again. Donc cha tuvaho dukora indirimbo, turicara. Hama uburyo tubikoramo turicara, kubera ari umugwi, turicara tugahamagarana, hama tukicara ahantu tukimvira, tugafata umwanya umwe wese agasenga, akazana ivyimviro yazanye. Hama tukashira hamwe, jewe ndafise icimviro iki tugikorera ko, tugakosorana, tukandika indirimbo. Niko twandika, hama tukaja muri studio. Nuko twatanguye ego Niyawe. Ni indirimbo itwereka urukundo rw'Imana, ko Imana yadukunze tutabibereye, nkuko Bibiliya bivuga yuko yadukunze tukiri babi, aho twari tukiri kure, aho tutari tuzi yuko dushobora kwitwa abo turi buno munsi, ariko aradukunda bidasanzwe, aca tugira abana bayo, abana biwe. Amaze kutugira abana biwe, tuca tuba abo mu ruvyaro rwiwe. Rero muri iyo ndirimbo urumva mu ijambo rivuga ngo nezerezwa no kwitwa umwana wayo. Premièrement, indirimbo uyumvise ifise ubundi buryohe burenze. Cambere iragukundisha Imana mu rugezo rudasanzwe. Wisanga uyumvirije wasenze utari mu mwanya wo gusenga. Juste iraryoshe cyane, iragukundisha Imana, irimo iravuga nk'urukundo rw'Imana. Ego iravuga ku rukundo rw'Imana, wisanga wakunze Imana mu rundi rugezo. Iyo ndirimbo ni indirimbo yakurikiye, kubera ko nkuko nabivuze, turaja hamwe tukandika indirimbo zitari ziki. Rero nibaza ko ariyo periode kandi yakurikiye, dusuye kandi tukicara tuvuga ati twandike izindi ndirimbo, tuko turazandika. Niyo ndirimbo twifuje ko ica isohoka kare, kubera ko twabikoze kujya nyene. Hama ivyimviro umwe muri twebwe arazana icimviro
turagikorerako hama turandika uretse ko hazari kumwe n'izindi zitarasohoka ni ku cimviro caje turayandika ubutumwa buhari bwa mbere aho ijambo rivuga ngo nezerejwe no kwitwa umwana wawe. Abantu benshi kubivuga none munsi batarabitahura usanga babivuga ku munwa gusa, ariko ubwo buzima ugasanga ntibabayeho ubuzima bw'umwana w'Imana, umwana w'Imana. Donc iyo umuvyeyi yavyaye umwana arafise ukuntu amurera, arafise umwana ivyo abakeneye arabibwira umuvyeyi wiwe, ariko twese turizera neza ko iyo wamaze kumwakira, kwakira umwami Yesu umwami n'ubukiza mu bugingo bwawe, abo ububasha bwo gucika umwana w'Imana. Rero message turashaka ko gutahura ko utegerezwa kunezerererwa ubwo buntu wagiriwe, atari ibikorwa byawe gusa, ariko ubwo buntu wagiriwe bwo kwitwa umwana wawe. Donc unezerererwe no kwitwa umwana wawe. Hama yindi message kutagira ishimwe ntigigere ricika. Ishimwe ryanje niwe ribereye, ni Imana yonyine ibereye ishimwe. Umuntu ashaka kumushimira mugabo akavyibagira, umuntu ashobora kubana ubundi buzima butameze mugabo Imana yonyine yamukeneye ishimwe, niyo nyine itigera yirengagiza. Wakunda kuvuga ngo mu mashimwe y'abana bayo ni Imana yibera, rero bandi bakavuga ngo ni amashimwe yayo y'abana bayo ni Imana ifungura, ariko kandi message irimo nuko tubwirizwa kwama igihe cyose dufise amashimwe yacu, ni ntigigere ricika mu buzima bwacu, kuko iyo uvyutse iyo urahema ni gitangaza. Ibitangaza ni n'amashimwe menshi dushobora gutanga ku Mana, ni byinshi Imana yaradukoreye. Urumva tuguma tuvuga ati ishimwe ryanje niwe ribereye Mana. Nyuma y'indirimbo hariho Heaven, nyuma y'indirimbo hari izindi ndimbo zigira zisohoke, numva botegura imitima yabo kwako ikigiye gusohoka si kijya gusa, ni ikintu kizoba kiri big, kizoba kiryoshe ku buryo unacumvirije uzokumva gukunda Imana mu rundi rugezo, bizogutuma wumva wosenga, wumva wohimbaza. Heko ku mazina nitwa Aime irakoze, nk'abandi umwe mu bagize umugwi worship Again Melodies. Nitwa Ciella abandi worship Again. Ku mazina nitwa Ciella Eric, ariko maze kwinjira mu mwuga wo kuririmba hari indi zina nahawe bita Sayangana, rero kenshi bakunze kumpamagara Eric Sayangana.